Mwaramutse muri kumwe na Jerome Kazabukeye nagira ndabereke ubuhinga bwo kuvugana n'umuntu kuri WhatsApp ata muntu ariko arakumviriza nkuko bimaze iminsi biriko biravugwa ku ma WhatsApp. Hari ukuntu WhatsApp yacizeho ingene abantu bavugana kuri WhatsApp ari bane bakagira inama. Aho umuntu urondera umuntu kuri WhatsApp kujya bisanzwe hamuka mu telefona akitaba ugacubona kandi kantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya kari kumwe nakandi ka telefone ukagafyonda ko ugashiramo undi muntu mugatelefona nawe akitaba ugashiramo yundi ni kuvuga ushiramo batatu nawe we ugira kane mugashobora kuvugana mukagira inama kuri WhatsApp. Ukuntu rero bihora bigenda umuntu ara telefone umuntu agaca yegereza ugutwi ugasanga bashizemo ubundi utabibonye mu nyuma ukumva ngo hari abantu bamvumvirije ivyo mwavuganye. Rero kugira ngo ntibibe uko kubafise telefone ya Camon 11 Pro, Camon 12 n'izindi zifise ubushobozi nk'izo, ura telefone umuntu kujya bisanzwe ugaca ugenda hariya hejuru ugafyonda akantu kameze nk'agacapo ka telefone kagerekeranye ufyonda ko ekara gaciba ntoya ugutwi n'igushikeko. Fyonda kuri subscribe kugira wamuronka inyigisho nk'izi.